umusingi wo gushika ku mbonakazoza y'Uburundi ni kuja hamwe mu kwitorera indongozi zikerebutse. Vyashikirijwe na Epipode Baranyikwa, umukuru w'intwararumuri, ku musi wa kabiri urumuri ruriko rumurikira ibikorwa vy'iterambere mu ntara nshasha ya Bujumbura, kuri uwu wa kabiri igenekerezo rya 12 Munyonyo, umwaka wa 2024 i Bubanza. Urumuri rukaba rwari ruvuye mu ntara ya kera ya Cibitoke, aho buramatari w'iyo ntara yaruhereje mugenzi we wa Bubanza, ruca ruja kumurikira ibikorwa vy'ubwubako bw'inyubakwa zo muri iyo komine nshasha ya Bubanza. Urumuri rw'amahoro rwaciye rujanwa kandi muri komine nshasha ya Mpanda, aho rwamurikiye ibikorwa vyo gucanga isima n'urucekeri rw'amabuye kw'ishure shingiro rya Muzinda ya gatatu. Muri izo komine zose urumuri rw'amahoro rwamurikiye, buramatari w'intara ya kera ya Bubanza ariko igiye kuba komine, Cleophas Nizigiyimana, yagiye aramenyesha ko intara itekanye. Kubw'ivyo ngo abenegihugu bari ku kivi mu kwiteza imbere bongera biyubakira inyubakwa rusangi no gukwega amazi meza mu benegihugu. Yaciye amenyesha ko bafise imigambi y'inyubako nk'amashure, agasaba ko bokongera gushigikirwa. Epipode Baranyikwa, umukuru w'intwararumuri, muri izo ngendo zose yagiye arasaba indongozi mu makomine kwandika imbonakazoza y'aho bifuza gushika, babitegurire hamwe vyanditswe. Rero tumaze imisi twigishanya ariko tunaraba twegeranya umutahe dufise. Ibikorwa byose Uburundi bwakoze, abarundi abenegihugu b'abarundi by'iterambere, tuvyite umutahe, tuvyite mbere umushinge uzodushikana kuri iyo mbonakazoza. Ariko akagira ati tuvyite umushinge, ariko ibikurikirana navyo tubishire mu nteguro zanditse. Vya bitabo dusanga mu makomine by'iterambere tuvyegeranye. Aha muzegeranye ibitabo vy'imigambi minini myiza bituma dushika kuri iyo mbonakazoza y'ikomine zitatu. Mukuremwo igitabo kimwe, igitabo kizofasha kugira ngo nicanja hamwe n'ibindi bitabo vyavuye mu yandi makomine kizobe gifise akanovera bimwe bita planification, akanovera bimwe bita kuraba kure, kurabisha kuri ya mbonakazoza ya 2040 na 2060. Nivyo bitabo rero twifuza ko abenegihugu bumwe bwabo mu bumwe bw'indongozi z'amakomine boshira hamwe, ku buryo inyuma y'amatora tuzoba dufise imigambi myiza, imigambi itomoye, imigambi nk'uko nari ndabivuze izodufasha gutera imbere. Akanatsinda rero nariko ndavuga kuri uwo mushinge, turabona ko aha ku Muzinda hari ivyo mwamaze gushikako ibijanye n'indero. Babitubwiye muri Rugazi, ikomine y'umunani mu gihugu, ikomine ya mbere mu ntara. Uwo rero n'umushinge mwiza, aho muza mwarashitse umushinge dukeneye mu ndero kugira ngo dushobore gushika kuri ya mbonakazoza. Kubona abana bose bamenya, kubona abana bose baronka amanota muri iri shure ashobora abashikana mu mashure afise uburaro n'imboneka rimwe muri iki gihugu cacu c'Uburundi. Bamagarire rero n'abandi bo mu bindi bisata bigize ubuzima bw'intara nawe nyene bahaguruki. Urumuri rw'amahoro rwagendeye muri komine nshasha ya Bubanza yahoze ari intara, yahurijwemwo komine Musigati na Bubanza. Ikomine yagutse nayo ya Mpanda urumuri kandi rwagendeye ikaba yahurijwemwo na komine Mpanda, Rugazi na Gihanga. Tubibutse ko urumuri rw'amahoro rwatanguye mu Burundi mu mwaka wa 2006 nk'akigoro ko gufasha abarundi gutsimbataza amahoro n'umutekano, gufasha gusubiza hamwe biciye mu nkino n'ibikorwa rusangi. Radio Television turakunda cyane.